twama twumva ngo Yesu bucaza. Mbega uramaze kwiyumvira ati mbega niyaza azoza ari kuwa kangahe? Hoho hamwe yoza azonsanga ndiko nkora iki? Rero urashobora kuba utaravyiyumvira, ariko ngira ndaguhereza iciyumviro kugira ngo umenye umunsi wo Yesu azozirako, kandi umenye n'ivyo azogusanga uriko urakora. Nimba ushaka kubimenya, karibu mu kiganiro Intahe yacu c'uno munsi. Ndazi turaza kuyaga ibintu vy'igiciro cyane kuri uno munsi. Murahawe ikaze. Ego ndabaramukije mwese kandi nizera ko muguwe neza. Uno munsi mu kiganiro Intahe yacu nkuko natangwe ndabibabwira, tugira tuvugane ati mbega Yesu, kuko Yesu yavuze ngo ntawuzi umunsi n'isaha. Ariko kandi hamwe nuko atawuzi umunsi n'isaha, turashobora kuraba ati mbega Yesu niyaza azonsanga ndiko nkora iki, azonsanga nicaye he, azoza ari ryari? Kuko rimwe na rimwe turakunda kwiremesha. Umuntu arashobora kuba kuwa mbere yibereye mu vyi, ugasanga kuwa mbere ubuzima bw'umuntu aba kuwa mbere, ubuzima umuntu abamwe kuwa mbere ugasanga nta mana iba iri muri we, ugasanga nta kintu na kimwe cerekeranye n'ubuzima bw'umwana w'Imana burimo. Kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane ubuzima nk'ubu, kuwa gatanu cyangwa ati ubu ni weekend, hariho n'akanyota ka weekend kacuja kunywa rimwe binashobotse ukarara muri boîte. Buke buke uko nyene nibwo buzima usanga umuntu ari karabama. Hama kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu aje ati uno munsi w'Imana, reka rero tuje gusenga. Rero kenshi ubwo buzima iyo turiko turiyumvira yuko Yesu bucaza, hari igihe cyo twiremesha tuvuga ati Imana Yesu azoza ari kuwa Mungu. Ivyo vyose Yesu azoza kuwa Mungu, rero niyaza kuwa Mungu azontwa. Ugasanga umuntu akugira ati Yesu niyaza kuwa Mungu nzoja mwijuru, nataza kuwa Mungu ntazontwa. Kubera ko usanga dufise ubuzima twubakiyeko ati hari iminsi tuzi yuko dukizwako n'indi minsi tudakizwako. Rero no munsi ndashaka nishuri ikibazo ati mbega Yesu azogusanga. Dusomye mu Itanguriro turabona ukuntu umushumba wa Aburahamu yagiye gutorera umwana wa Aburahamu Isaka umugore. Yamusanze kwiriba. Uburyo yasenze yavuze ati Mana uze kumfasha, umukobwa aza kunsanga kuri rino riba akampa amazi, akamera n'amazi ndogoba, uyu nyene niwe uzoba wahisemo. Kandi ugiye kuraba Rebeka ntiyaje kubw'igihamana, oya, ariko vyari mu buzima bwiwe. Ayo masaha yari yo masaha yiwe yo gukora. Reka turabire akandi karorero muri igihe Yesu yaja i Samariya, yagiye ku masaha ya saa sita. Umunsi wo kugendererwa hari umugore w'umunyasamariya yaza kwibombo saa sita. Sigura ngo yari afise amasaha bizwi ko aya masaha ategereza aho bari kuba ariko. Rero Yesu amukeneye vyari vyoroshe cyane, kuko yari azi ati ninaza ano masaha saa sita niwe ndahasanga, nta wundi ndahasanga. Bisigura ngo vyari vyoroshe kuhamusanga, kuko umuntu novuga arafise ubuzima yamamwe. Tuje kuraba na Yesu baza kumufata bari bamuzi. Bibiliya baratwereka, barakunda guspecifya, kunda kwerekana mu buryo novuga ati buri detail, novuga ati mu buryo bwerekana neza, bakerekana ati Yesu aya masaha yaba ari karakora iki. Mwijoro bavuga ngo Yesu kenshi yamara amajoro yiwe ari ku musozi gusenga. Rero hageze gukora, novuga ati hageze kumufata Yesu, bamusanze Getsemani, yarahejeje gusenga, bamusanze ku musozi. Bisigura ngo hariho ico bita habitude, cyangwa ibintu umuntu yamamwe, ibintu yirigwamwe, ibintu akora imisi yose. Ivyo rero bintu ukora imisi yose nivyo Yesu azogusangamwe. Niwiyumvire yuko Yesu azogusanga gusenga kubera ko novuga ati occasionnellement, rimwe ngo umunsi nzoba nagiye gusenga Yesu azoca nsangayo, ngo Yesu ntiyazocaza. Oya, ariko umunsi Yesu azodusanga turi muri vya bindi twamama. Bisigura ngo nimba uno munsi ufise ikibanza umaramwo amasaha 5, amasaha 6 ku munsi, urashobora no kuvuga ati iki kibanza ni cy'umwami ashobora kunsangama, kuko niho hantu wirigwa. Rero hariho abantu usanga bavuga ati muhira ni muhira nyene, ku kazi ni ku kazi nyene, hama kuri eglise naho ni kuri eglise nyene, ku rushengero ni ku rushengero nyene. Kuri eglise hari uburyo tuvuga, hari uburyo tugenda, hari uburyo twambara turi ku rusengero. Rero turi ku kazi ntegerezwa kwambara nk'abandi bose, kuko ni ku kazi. Ndi kwishuri hari uburyo mvuga, hari uburyo nkora, kubera ko nivyo nyene.
ariko twibuke ko Yesu ashobora kugusanga. Nimba uri umunyeshuri, Yesu arashobora kuza akagusanga ku ishuri. Nimba uri umudandaza, Yesu arashobora kugusanga muri rujya rudandaza rwawe. Nimba uri umufonctionnaire, Yesu arashobora kugusanga hajya nyene. Nimba uri umukozi wa leta, Yesu arashobora kugusanga hajya nyene, kuko ntituzi umunsi n'isa, ntituzi n'ikibanza azodusanga. None azodusanga mu buzima twirirwamo, ntazodusanga mu buzima tutabamwe. Oya, azodusanga muri bijya twirirwamo. Mu bantu biga ibintu by'ibiharuro hari ikintu bita probability na mahigwe ibintu bishobora gufata. Bisigura ngo Yesu ego arashobora kugusanga ku rushengero, birashoboka, ariko kenshi ugiye kureba probability, amahigwe menshi azogusanga hahandi umara umwanya munini. Rero nimba mu rugo rwawe ahantu ari umara umwanya munini, uwo mwanya ukawumara ubabaye, witege ko azogusanga ubabaye. Nimba ku kazi kawe wirirwa mu manyanga, navuga ntibice wiyumvira ngo uwo munsi ngo Yesu azoza nihanye. No, nibwo buzima ubamo. Nimba wirigwanisha avu, ca wiyumvira none Yesu azonsanga gute? Ucuraba habitude ya ibintu wirigwamo, ibintu ukora imisi yose, aho niho Yesu azogusanga. Ikibanza Yesu azodusangamo ni kibanza twirigwamo, kuko ugiye kuraba Imana nubwa Imana ije kukurondera. Ugiye kuraba abantu bose Imana yarondera, Imana ntigera ibaterano nubwa ati amanona averti, nubwo ati iza kubaraba mu buryo batiteguye. No, baba bafise umwanya, hari umwanya nubwo ati baba baza ati umwanya Imana yabize ati ngiye aya masanda mutora. Rero nkanje ndi umunyeshuri, uvuze ngo kuwa mbere uze kundondera muhira, urashaka kutantora, ariko uje ku ishuri urantora neza cyane, kubera ko nico kibanza mbarizwamwe. Rero ico kibanza umarayo umwanya munini. Nimba uno munsi ushaka kuraba ukavuga ati amasaha menshi ndayamara ndi mu kazi, ako kazi rero rema ikirere c'ubwiza, rema ikirere c'ukwera, rema ikirere c'ugutunga, rema ikirere c'ivuga butumwa muri ico kibanza urimo. Nimba umara umwanya munini ku kazi, ku ishuri, aho hantu nyene haba ariho ugaragariza ubuzima bwawe Kristo, haba ariho ubuzima bwati kumesura imvune zawe, kumesura imvune zawe mu maraso ya Kristo, haba ariho ukorera ubuzima Kristo bwawe bube ariho bugaragarira. Nubwo ati nzoza ndabugaragariza ku rushengero ushobora kuhaja amasaha 2 muntu, ariko ku kazi uhamara amasaha arenga 30-40 kundwa. Rero cha wumva ko aho hantu rero umara umwanya munini, niho hantu hambere wari ukwiye gukorera kugira ngo Yesu naho yoza giturumbuka, kuko azogusanga hajya nyene. Kuko umuntu aguteye giturumbuka, navuga ati ndabizi yuko iyo ushaka kuja kuraba umuntu mutavuganye, uja kurondera aho bakunda kubari. Hari umuntu kugira ngo umutore vyoroshe umusanga mu kabari. Rero hajya nyene witege ko ariho Yesu azogusanga, kuko niho umuntu ashaka kugutungura, ashaka kuza bwa gisuma, niho yo gusanga. Rero ico kibanza nyene wirigwamwe iminsi yose, nico kibanza Yesu azogusanga. Umwanya Yesu azogusangamwe ntituwuzi, ariko aho azogusanga hose, ahantu hose uzi kumara umwanya, haremere ubuzima bwawe Kristo. Rero ndabashimiye ku kiganiro Intahe yacu mwashoboye gukurikirana, kandi nizere ko hari ikintu kidasanzwe. Ubuzima Kristo tubwubaka ahantu hose tuba turi. Nta Kristo bwa dimanche bwo kwa Mungu, nta Kristo bwo kwa mbere, oya, ubuzima dufise n'ubuzima twaronse muri Kristo Yesu. Kuva twamwakiriye tubera umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Mu buzima bwacu bisigura ngo ku kazi n'umwami, muhira n'umwami, ku ishuri n'umwami, ku isoko n'umwami, nta hantu na hamwe atari umwami. Hose araganje. Na niyo mpamvu kuko aganje, novuga ati mu Burundi turafise umukuru w'igihugu, dusanga mu departement yose ari amategeko y'umukuru w'igihugu aganje, kubera ko dufise umukuru w'igihugu. Rero nimba Yesu ari aganje mu departement yose, mu bikugize vyose, tuzosanga Yesu, ivyo Yesu agomba ari vyo biriko biragaragara. Hama rero mwarahezagiwe, naho ubutaha.